mbere narabonye ingene igihe Agence de Communication ihabereye. Yesu nkundiye twanze twakira no munyanyi ku murongo. Allo namahoro. Ego ni Saburoni mu Gisarara. Ego nashabaze iyo video ihereye hehe muri viri Gitega. Ego barakumva baca bakurangira neza. Nico nashaka kubaza nta kindi. Mukanya icuro nk'inyishu yawe. Kumbere bijaye n'ivyo ariko aravuga Agence de Communication aho yatanguriye n'ivyimaze gukora kumbura cyo washikana aho iherereye. Ego iri kirafasha rero urwaruka rufise impano zo kuririmba kubera yuko bari bakeneye by'ukuri studio ngaha Igitega no mu zindi ntara kuko bariko baratwitura bavuye Ingozi bagashika ngaha mu gisagara ca Gitega. Reka sindamutevye uwo ariko arabaza ahiri neza na neza iri ngaha mu gisagara ca Gitega muri quartier Magarama ni mu nyubakwa z'ishengero katolika paroisse Saint-François d'Assise. Haroroshe gutora kuko ni paroisse iri kwibarabara uvuye centre ville nk'ugiye Bujumbura. Iyo paroisse iri kwibarabara turi mu nyubakwa z'iyo paroisse Saint-François d'Assise Magarama. Uca wakigwa rero ni capa kinini ya cyane kiriko ama service yacu ivyo dukora kikaba kiriko icyandiko canke ikimenyetso cy'umugambi w'igihugu payeje. Ivyo dukora rero ni studio nabivuze mugabo hari n'ibindi byinshi bijanye no kubafasha kumenyekanisha ivyo mukora ariko n'amaformation turayatanga ajanye no kumenya guhinyanyura ibi vy'umuziki ivyo gukora ama publicité byo kuyandika bamwe bandika amareresi bamwe bakina amafeyeto ibi bijanye no kumenya umwuga wo gufotora gufata amasanamu kuyoza by'ama video ni ibintu byinshi biri muri Agence de Communication Baravuga. Mbere vuba cyane nacibagiye vuba cyane turabazanira ikintu bita studio photo kuko benshi baragisavye aho bagira bati turakeneye kuronka murafise ibikoresho mugabo ni mutugirire studio photo kugira ngo abantu bakeneye amafoto meza cyane. Urabona nk'abajya bageni usanga bavuye mu misa nka muri Saint-François d'Assise canke abandi imbere ko tuza kuronka amasanamu hariya muri natire canke hari dushugwe reka turonke amafoto yo muri studio. Abantu barakidusavye tuko turavyitunganyamwo nibaza yuko muri ku kwezi kwa gatatu ico iyo service izoba ihari ndayibatumiriyemo mwe murayimenya yuko iri mu byo Agence de Communication Baravuga igiye kubafasha nayo. Yes nuko ni 68 ubusa butatu amajana 91 68 ubusa butatu amajana 91 mu hawikaze mwebwe mufisi ibindi bibazo mubaza kuri Agence de Communication Baravuga. Wariko uravuga ko mufisi imice itandukanye canke cyo tukwita amavore atandukanye hayavutse ndetse n'ayataravuka mwifuza gukoreramwo. Umuntu ashobora kuca yibaza kuri kino wariko uravuga uti abashaka kwiga ibi nibindi vuba turabakira. Umuntu twaratanguye kubakira ko turamaze gusohora ama promotion abiri yose vuba turatanga ama certificate maze. Umuntu acha yibaza ati hasabwa iki hakigwa bande abakirwa nabo bantu bose bavyifuza tutaravye imyaka kuko nk'ibi byo gufata amasanamu cyane n'ugwaruka rubishimikiyemo cyane rw'abahungu n'abakobwa ariko n'ubundi muntu wese yumva yuko akeneye iyo formation nta limite nta mbibe n'umuntu wese. Ibi byo kwandika amareresi ho twaragiye tubona abantu benshi babagabo babakenyezi bagira bati aya ma service arakenewe ntari karatangwa mu gihugu mwebwire muyazanye ni meza cyane. Tiko turabona abatari bake muri make muri rusangi nta muntu numwe ntitwimira nuwo igihe dutanze ubutumire n'umuntu wese abyiyumvamo. Bacayiza hasabwi ibisabwa bivana n'uyo mwanya twabiteguriye kandi bashitse iyo baje kwiyandikisha turababwira ibisabwa bivana n'ingene biba byatunganijwe amaformation hazobera. Iyo twakira abantu benshi usanga tugiye tukotesha amasale maniniya ariko iyo twasanze twakira abantu bakeyi tukitiza inzu za agence urumva rero biravana n'ingene biba bitunganijwe mugabo n'ibintu bitavuna na gatoyi tubasaba contribution gatoyi bivanye nk'aba banyeshure nk'ubagira baje muri vacances ya Pasika tuzobahamagara cyane kugira ngo baronke ayo maformation bizoba byoroshe cyane ntabyo bizovuna umuntu nomwe. 68 ubusa butatu amajana 91 mbere ko kumbure tuvuga ku bijanye n'ihiganwa murashobora kubaza ibibazo vyanyu mufise ku buzima bwa agence muri rusangi muciye kuri 68 ubusa butatu amajana 91 68 ubusa butatu amajana 91. Allo turi
turi kumwe na baje bava muri Agence de Communication baravuga ndabitsa ko uno mwanya tuba twari kugira ngo tuvuge service zose zikorerwa muri Agence de Communication baravuga kumbure nivyo arimwe umuci tuza gushika ko wabaririmbye ndetse n'ihiganwa ariko ahanini tuzovuga ku byakorewe muri Agence de Communication baravuga sivyo gari Chris ego na cyane cyane 68 ubusa butatu amajana 91 68 ubusa butatu amajana 91 nibaza ko kazoba ari nakaryo keza kumbure ku bazoba bakoreye turaza kubishika ko muri studio Camarade Voice yo kuronka aho bamenyekanirisha nivyo baba bakoze kwazoba bitwiye no studio indirimbo twe turayikora tukanayiherekeza muri promotion. Allo ndakumana Theophile ego Theophile nyarutsinda Gitega ego ahubwo twari twarabashashe mudushikirize n'ingoga zenge cyane tuzobone ego Theophile twahora tuzuba tukaburimo natubakira Theophile wowe ushaka neza na neza nawe kuzohava wigiki uciye muri Camarade Voice canke muri Agence de Communication baravuga yewe uko ndi umuntu ndyohera cyane ego maze kuwashika rero nkabona icyo nibone ego hitamwo kimwe kabisa ego kumbure ngaza ko wamaze kumva iherere yego urakoze cyane Theophile urakoze nawe